amajwi byabo biboneka. Amatora atawajya wangu, amatora atawujya urwara urundi, atawutera ubwoba urundi. Ibyo twavuze twabonye nk'amakenga amatora aheze babishize mu ngiro. Ibyo nabyo indongozi tugira ngo tubikurikirane, kandi umuganga w'abadasigana nihagera ko uvuga ko uja mu matora uzokoranya inzego cyangwa ukayajamo, kuko biraboneka ko uno munsi hari abapasoni mu nzego z'igihugu. Bayifere nta handi byavuye cyane cyane mu mugambwe no mu muhari wa Ifere wubahutse kera gutumirira guhangara indongozi z'igihugu bababwira bati abapasoni natwe turashoboye itegeko ibigena. Ariko ahandi mu bayobozi bakuru, mu bandi batwara izindi nzego baracyari bake. Nicyo gituma umuganga w'abadasigana uwo munsi ari kugira ngo dusubire tuzirikane, twibutse abadasigana ko no mu nzego z'umugambwe izo muziko turakubwiramo abadasigana b'abakenyezi bari mu izo nzego zifata ingingo ari bake. Ese nitaje muri ngaha Bayifere muri ngaha bereye ku mupfasoni wanje twazananye muri rubanza, na wewe mupfasoni musanzwe n'umukomiseri mu Bugeseni, kandi nitwongera mutaraja muri ayo mabanga mwarongoye uwo muhari. Ndongozi mwese murongoye umuhari mu makomine no mu ntara, cyane cyane mwebwe Bayifere mwaje gusangira igikorwa uko mwabivuze n'umuhari wa Ifere, kuko mukaba ako Madamu Yvonne yabivuze. Mw'iki gikorwa cyo gusubiza hamwe abadasigana mu mpande zose, nimwari kureka kwitaba kandi mumfashe tubakeze tubakomera. Abonye abadasigana turiko turasana icyo gikorwa, General Joseph na Colonel Ngabo Tuduza n'abandi, abo bose ni mw'icyo gikorwa twavuze ngo ntituzogisiga inyuma. None rero iyo abadasigana bakoraniye hamwe barugwaruka, nabonye na Cyuma Ngari tumutanze izina ryiwe ntibonimenya, n'abandi bose abonye umupfasoni Fabiola n'abandi, abo bose kumure n'abandi ntamenye, abo bose ni mubwo bumwe ko gukomeza umugambwe kugira ngo ntihagire umudasigana n'umwe azosigara inyuma kumvo iyi cyangwa iriye. Dukomeze umugambwe mu mpande, muze dukomere amashyi Imana yadusubiza hamwe abarundi cyane cyane abadasigana. Ijambo uno munsi ubwa mbere nohera ko nk'uko abandi babivuze ni ugukengurukira iyo Mana nyene yadukijije uwo munsi, ikavuga ko twifuje ko tugira uwo munsi mukuru twari kuwugira itariki zitatu, ariko itariki zitatu abadasigana twarabiramye cyane cyane Abafere ntibyari gukunda. Itariki 8 naho nyene urazi ko hari igikorwa nk'iki, cyane cyane mu navyibagiye nabonye n'userukira abakenyezi mu Burundi cegera ca Colombe yaravuze ijambo uwo munsi, nawe nyene ari ngaha kandi mudasigana Madamu Madumu wafashe n'abintu tukorera amajwi. Narabonye ko uwo munsi mukuru byari gukunda nawe nyene bagorura, ariko dufata ingingo ko twawuhimbaza itariki 13, ariko nawe nyene batugora. Ntabwo basaba imbabazi abakenyezi kuko uwo munsi narabahembuje ndababwira ko fatiriwe n'ayandi mabanga barakumbira. Nico gituma twaciye tuwushira uwo munsi w'Imana kugira ngo duhure. Rero hariho abo byagoroye. Uwa mbere n'icegera c'umukuru w'igihugu yabwiye ko bamusabira imbabazi
kuko yafatiriwe cyane cyane n'iki gikorwa yari afise cy'umuryango, inshuti n'umugenzi. Uwo munsi afise bamwe bakigira umuco wo gukundana bakagabiranira, umuco mwiza w'abarundi. None yavuze ati uwo muntu yagabiye inka nari namuhaye igisambo, nari nzi umunsi mukuru tuzogira itariki 13 icyo biragora. None yambwiye ko ndamusabira imbabazi, mwarategerezwa kuba muri kumwe. Undi mushinga nawe baciye bajyana kumushyigikira kuko rubanza niyo murabure yigeze ari kumwe nawe nyine yambwiye ko ndamusabira imbabazi kuko yagiye kumushinga nawe kuba icyabona cy'ubwo bumwe bwo gusanganira n'umuco mwiza mu bantu tuwukorera amashyi. Abandi batashoboye kuza n'abafise imanza, ariko mwegurukire mwebwe mwese mwitavye, mwebwe mwitavye kuno munsi. Kumure hari imanza nyinshi, ariko mukavuga muti nitworeka kuza gushigikira aba bapasoni bo muri FB, abarundikazi baramutse bahimbaza umunsi mukuru udasanzwe. None rero umunsi mukuru mwiza, ndabifurije umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru mwiza, kuko murazi ko murangije imyaka 59 mwiyemeje gukora nk'umuhari w'abarundikazi uhagurutsa abarundi, ukabahagurutsa cyane cyane abarundikazi ngo ubibutse ko agateka kabo bogaharanira, ko ubuzima bw'igihugu umupfasoni babitangiye imbere. Ubwo rugendo n'urugamba rudasanzwe, cyane cyane muhangana n'ibibazo by'ukuntu umupfasoni biyumvira ko ari umuzezwanzu, biyumvira ko umupfasoni ari uwo kuguma mu nzu, ibibazo by'igihugu bazaza bashinga naye. Mwararwanye urwo rugamba mufatanye ngombwa, mwarakoze rero ibikorwa bikomeye tutokwibagira, kuko ababitangiye imbere barakoze ibikorwa byo kubahura umurundikazi, kumutumirira kuja gukorera mu makoperative, kumutumirira gusoma no kwandika, kumutumirira kuja kwiga, mbere gushika n'aho basaba ubushikiranganji bujejwe ibyo kwiraba iby'abapasoni n'abandi bantu bajejwe ari iby'ubumuga cyangwa ibindi. Rero mwarerekanye ibyo mushoboye, mwarerekanye ko abapasoni bahambaye, kuko biraboneka ko uno munsi ari abapasoni mu nzego z'igihugu. Bayifere nta handi byavuye cyane cyane mu mugambwe no mu muhari wa Ifere wubahutse kera gutumirira guhangara indongozi z'igihugu, bababwira bati abapasoni natwe tubishoboye. Abapasoni baraba bashinga amateka. Mu nama nshinga amateka ya mbere y'Uburundi, umupasoni wa mbere yaragiye araba gushinga amateka, igihe abarundikazi batari bemerewe no gutora. Umuganwa Rudoviko Rwagasore niwe wa mbere yasabye, asaba ko abadasigana cyane cyane abarundi boja gutora b'abakenyezi, kuko batari bemerewe. Mwibuke ko mu mwaka w'1960 batatowe, ariko 61 baratowe, baronka ubwo burenganzira bwo gushobora kuja mu bya politike. Uwo munsi rero kumbure twaje guhimbaza umunsi mukuru gusa, ngo tunywe ngo dutame, ariko twaje gusubira kwiyemeza no kwemanga icy'umuhari wifuza kandi washize. Nabyumvise mu ruriro rwa Ifere mwavuze, ariko kubibibutsa nabyo nyene byotuma bibafasha kugira akamaro. Ubwa mbere uwo muhari
no kugira ngo wigishe abigeme, wigishe abakenyezi, ubigishe cyane cyane guhagurukira no kurwanira agateka kayo. Bakenyezi, agateka kayo no kugira ngo ibyo amategeko y'igihugu arekurira abashinga naye namwe urekurire, kugira ngo ijambo ryanyu rishike kure, kugira ngo mu nzego z'igihugu zose ntacyo mutarekuriwe gukora. Ibyo bisaba ko imico n'imigenzo y'abarundi, abashingantahe mu miryango dushigikira umukenyezi mwayo abantu. Twarabonye ko abakenyezi iyo badashigikiwe n'abashingantahe babo bigorana. Mama ngo abakenyezi babaye ba rugabo rw'igabo, cyane cyane iyo umukenyezi afise amabanga manini gusumba umushingantahe wiwe aca yumva yikengereye. Nico gituma aya mabanga rero mwebwe bakenyezi bo mu IFB mutegerezwa guhagarara cyane cyane mu kurera ububaruka, mutabigishije gusuzugura canke kutagendera ibanga ry'umupasoni mu rugo. Ivyo rero kubibangikanya biragoye. Hari igihe abakenyezi bibagora canke abashingantahe bikabatera umwikono. Nico gituma uno munsi mwebwe ba IFB ari kugira ngo muzirikane iryo banga y'ukuntu mushobora kubibangikanya amabanga y'igihugu n'ayo mu rugo, gushigikira umuryango w'iteka n'itekane ryo mu muryango ntirisambuke. Bapfasoni muri mu Rwanda wa IFB murabona imico n'akaranga iyo bigeze. Nta handi twokura indero atari kuziga, nta handi twokura urupfasoni atari kuziga, nta handi twokura indero runtu atari kuziga. Abantu rero ba mbere babigiramo uruhara ni umupfasoni n'umushingantahe wiwe. Abapfasoni uwo munsi ni ukugira ngo tubibutse iryo banga kandi rirahambaye. Uguhagararira ikibanza cy'umukenyezi mu nzego zifata ingingo z'igihugu. Turamaze kubona ko abakenyezi ibice byinshi ku byigwa bimaze kugirwa n'abahinga dusanga abakenyezi mu bibanza bifata ingingo y'igihugu ari bake. Nibyo twabasanga mu bashingamateka, nibyo bashobora kubasanga mu bashikiranganji kubera hari itegeko ibigena. Ariko ahandi mu bayobozi bakuru, mu bandi batwara izindi nzego baracari bake. Nico gituma umuganga w'abadasigana uwo munsi ari kugira ngo dusubire tuzirikane, twibutse abadasigana ko no mu nzego z'ubugambwe izo muziko turakubwiramo abadasigana b'abakenyezi bari mwizo nzego zifata ingingo ari bake. Mparuye mu makomine 42 abakenyezi batwara umugambwe ntibashika batatu. Mfashe mu nzego zitwara umugambwe ku rwego rw'intara abakenyezi nta n'umwe arimo. Muri biro executive barimo kubera nawe nyene ubushikiranganji budusaba 30%. Abarongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu direction nta mukenyezi n'umwe arimo.
abari muri conseil superieur y'umuganga w'abadasigana nta mukenyezi n'umwe. Murumva rero ko umuganga w'abadasigana utegerezwa gushira ingufu kugira ngo sino umuganga w'abadasigana yikorana no mu yindi migambwe maze iminsi ngira inzego ndaba uretse imigambi twaba n'abakenyezi ibyo bitigiri biracora cyane cyane mu ndongozi z'umugambwe. Nicyo gituma uri muntu yibaza ikibazo, mbega biva kuki? Biva ku gukumira canke biva ko abapfasoni bacikengera ntibaharanire ibyo bibanza? Kuko kurongora umugambwe urabishaka ukabiharanira ukabigomba, nta muntu aza kukubwira ngo tugushiraho nk'uko umupfasoni. Si kubera itegeko ryanditswe mu ntara igihe twari turagira inama tubabwira ati mwibuke ko mu makoraniro azoza ngo tubibagire abakenyezi. Ariko ijambo baba bambwira bati mwibuke ko tutoshiramo gusa kuko ari abakenyezi, ariko bazi ko umurambwe ufise abakenyezi b'inararibonye. Icyo tubemereye nk'umugabo y'indongozi, icyo gikorwa uzongihagararira. Ntihagire umukenyezi barenganya abishoboye bavuga n'umukenyezi. Nifuza ko mu nzego nziza zobonamo abakenyezi mu nzego nyinshi zishoboka. Rero bakenyezi ntimuzomara amazi ngo nabishake namwe mubishaka. Ndashobora gutanga kwirorera, muzodushigikire rero kugira ngo tubone ko abakenyezi muri mu mugambwe, kandi turababona, murabona ko abayife bari benshi, ariko ugasanga mu nzego muratinya. Mutinya bwa mbere kuko iyo dutanguye amakoraniro hatangura kuvugwa imvugo zo kubyozanya, zo kwandagazanya, zo kwararagazanya. Abakenyezi rero baratinya ibyo bintu kuko bavuga bati nibavuga ejo sizotaha mu rugo iwacu. None rero badasigana mwene izo mvugo nizo twebwe n'indongozi duhagarariye mu turwanya, kugira ngo abantu bazoje mu makoraniro atawandika atawukuye agashaka uruhu. Rero ikibanza cyo mu nzego kirahambaye, mu bya politike, mu by'ubutunzi. Mwabivuze, umukenyezi ategerezwa kugira uruhare rukomeye, kuko abakenyezi ibibazo mufise ibi bya politike bijana n'uburyo. Usanga umukenyezi kugira aze ngaha mu rubanza yarize gusa gushinga nawe wiwe intererano yo guterera. Iyo amwangiye aca asinya. Nico gituma kuja hamwe mugakora imigambi ari ikintu gihambaye. Nico gituma rero natekeranye mvuga nti Uburundi buzotera imbere ari uko umukenyezi ateye imbere. Umukenyezi adateye imbere Uburundi ntibuzotera imbere, kuko ibice birenga 52% ari umukenyezi mu Burundi. None rero turakengurukiye imboneza zatanguje ubwari zikiyumvira ko abakenyezi babona aho bakugira, kugira ngo ijwi ryabo rishike kure, ijwi ryanyu ryumvikane. Ariko kandi turakengurukiye cyane n'abo bakenyezi barongora abantu bose. Babivuze bacamuye bigoye byo kubura uburyo, ariko kandi umuhari waragize ibibazo muri kahise, ibibazo abantu bagize byarabafashe ku buryo abana n'abandi bayifere bavuga ngo turi mu muhari ariko batariko barakorera umugambwe. Nashimishije kuko bavuze ko mushaka gukorera umugambwe, dukomeza abakenyezi bariho n'umugambwe gukomera. Icyo kivugo
ndagishyigikiye kandi ndagikengurutse. Nimukomeze rero umuhari wa Ijere mu minsi iheze baratweretse akarorero. Izi ngorane zagiye ziba mu mugambwe zatumye n'imihari icanamo, ariko bo baricaye hamwe barasubiza hamwe na ifere ndazi ko icyo gikorwa bari kuri cyo ntabwo kitoroshye. Baraje kumari baramaze kubonana n'abandi baraganira, ariko hari ibibagora kandi narabemereye ko zobafasha. Nuko ibiganiro byabo byabaye mu bihe twari tuja mu matora twiruka ku bindi, ariko narabemereye ko nko ku kwezi kwa gatatu kwa kane atari ikindi gikorwa ngiye gushyira imbere atari kuganira nabo, kandi umuti tuzotora. Uku kwa gatatu n'ukwa kane ibi bikorwa zobikora, kuko n'abakenyezi bo ku ruhande rundi twarumvikanye ko tugiye guhana porogaramu kugira ngo aho byabagoye tubafashe. None rero turabakengurukiye ukwihangana ibibazo, ariko mukaguma muhagarariye agateka k'umurango. Murashobora kubandanya rero muresha umuhari naho ibyo tutagishika mu byiyumviro, mu bikorwa, cyane cyane guhagararira inyungu n'agateka k'umurundikazi mu kibano. Hariya muba niho twifuza ko umukenyezi abandanya afasha cyane cyane mu gihugu. Imbere rero ni icyitegererezo cy'ukudahemuka kw'abadasiga. Uwo mwari wagiraniye ubucuti n'uburambe kuva kera kigirashika imyaka 60. Mukiri umuhari ushigikiye umugambi w'abadasiga, mukiri umuhari ushikiriza ibyiyumviro by'ubudasigana, by'ubumwe, by'amahoro, by'iterambere mu kibano. Murumva ko ibyo byiyumviro bihambaye. Rero iteka ry'umurundikazi, kuko ariyo nkingi y'urugo n'igihugu, iyo risambutse twese turahungabana. Nta ngombwa ubura isato ibidahinzwe. Ibibazo bidutera mu ngo, mu kibano, usanga hagati y'abashinganaye n'abapasoni ntibibuze, ariko abapasoni bama bafasha gusumba kandi bagatumbereza kugira ngo urugo ntirugende akanyiri. Ingo zisambuka muri kino gisagara ni nyinshi cyane. Imitigiri baheruka kubivuga, nicyo gituma nifuza ko abapasoni mubandanya muzirikana. Biva kuki? Byogenda gute? Byohagarara gute? Abapasoni bo muri fere bogira ibyigwa byo guterera igihugu kugira ngo ingo zo gushinge w'iterambere ntizigenda akagiriye. Rero turazirikana ukuntu mwitanga, ariko ijwi ryanyu naho ritavuga cyane ngo abantu baryumve nk'uko abagabo bavuga mu mubare ahandi, turazi ko ijwi ryanyu ari iry'agaciro. Turazi ko ijwi ryanyu ari ryo hindero n'imirundo. Turazi ko ijwi ryanyu ari ryo kiraro cy'umubano mwiza aho tubaye. Turazi yuko ijwi ryanyu rihagurutse rishigikira amahoro atawusubira inyuma. Turazi ko ijwi ryanyu rihagurutse rihagararira indero nziza y'ubuntu atawusubira inyuma. Na jewe uno munsi ngeze aha mfise urugo, mfise abana, uno munsi ijwi ry'umubyeyi wanje ryama rinkubiraho, ryama rinyibutsa iby'indero nziza. Iyo ngomba mfungure ntasenze uyu munsi cyangwa kuko ryaranyibutsa ati
kirazira gufungura udasenze. Iyo mfunguye umunwa njabagura bimwe abana bakirya hejuru mu minwa uzabaca nibuka urutoke rw'umubyeyi bavuga ati mu gufungura bafungura kuri pasoni. Ngiryo ry'umubyeyi, ngiryo naho gusaza ritatuvamo, ritwibutsa indero n'ubumuntu. Iyo tuje kuvugira hejuru ibintu bitwibutsa ngo ugaruke nyogorera. Iyo turabukije umuntu adusumba atarupfasoni, twibukije umubyeyi atubwira ngo baramutse umuntu n'amaboko yose. None iryo ry'umubyeyi ryohagarara, igihugu coca gifu. Ngiryo ryo kubandanya dutanga indero, dutanga ubupfasoni, ko kizira kwiba ibintu mu nzu, ko kizira konona, ko kizira kutagenda kuramutsa inshuti n'abagenzi. Umutima w'urukundo n'ahandi tukura atari ku babyeyi mwebwe. Iryo jwi rero rihambaye rituvugiramo, ritavugira hejuru, n'iry'agaciro. Ryigisha imirongo, rikigisha n'abakuze, kuko iyo dukuze iryo jwi ritubaho. Ukwihangana mu bufise mu bibagora turazi kari kwinshi, ariko ukwihangana mu rwaruka rw'ubu kuriko kuragenda. Abantu bashaka ibintu byihuta, abantu bashaka gutera imbere byihuta. Nta muntu agishaka kugenda intambwe ku yindi. Rero mwigishe abigeme n'urwaruka kugira ngo ibyo bahambije biciye mu butungane aba ari umuntu ahamye. Ibyinshi by'igihugu no munsi kunyuruza itunga ry'igihugu, ukwiba ibintu n'ibyajwi by'umubyeyi bitatuvugira mu bariko bararongora igihugu uwo munsi. Rimwe ritubuza gutwara ibitari ibyabo. Nimubandanye rero muvuga, mwigisha mu kibano, kuko umuntu akuze ataronse iyo ndero ntashobora kugira icyo yubasha. Ingorane z'ubutunzi bwanyu turazumva kandi tugiye kubandanya tubashigikira, ariko icyo tubasaba uno munsi ni uko nk'uko nariko ndabivuga, kubandanya gukomeza ubugambwe no kurerera ubwabo. Urwaruka, abapiyoniye babandanye mubigisha, cyane cyane umugambi utegerezwa kw'intumbero zo kwigisha ibyo twovuga ibintu by'indangagaciro, les valeurs. Ziriko zirava mu Barundi, ziriko zirava mu bana bacu, ziriko zirava aho tugendeye. Mwebwe bayifire mutegerezwa kurerera umugambwe ngo muwusohorere, kuko ndarota mbona ko umugambwe w'abadasigana mu Burundi utegerezwa kuba icitegererezo n'ishuri y'abantu bawurimo b'ubuntu n'ubupfasoni n'indangagaciro biranga Uburundi n'abarundi. Kuko bitabaye igihugu cy'Uburundi cyotemagana. Ibyo rero tuzobifashanya kugira ngo turerere Uburundi abantu b'ubupfasoni b'ubuntu. Nukubandanya rero muhagararira agateka k'abapfasoni k'abakenyezi, cyane cyane mu kibano. Mu kibano abantu barabiyete. Jewe nakuze mbona ababyeyi aho umupfasoni agize ibibazo bagenda kumubaza aho ingorane zabaye, bakamuvugira mu butungane, bakamuvugira mu kibano, ibyo birabikora. Ariko uno munsi nuko nibaza, ariko ndashobora kuba niyenze, ko dushobora kuba twobivugira ngaha twashika mu makaritiye aho dusanzwe bicika tukirabira hirya. Ibyo ntibigaba
kazima n'ibyo mu rugo. None bwa bumwe bw'abapfasoni bwagiye ni ukubandanya rero mufashanya, muhimiriza, muba indongozi wanyu. Ikindi kidashoboka abarundikazi batagikoze ni ugukomeza ubumwe bw'abarundi kugira ngo ntiducike umugongo. Amacakubiri tuyarwaye, y'amoko, y'intara, y'imigambwe, y'amadini, ivyo dutegerezwa kwama tubirwanira kugira ngo ntibisubire kuba mu gihugu, cyane cyane turwanira ubumwe. Abapfasoni rero mumfashe, natwe abashingantahe niho turi, ariko uno munsi karamusi mukuru wanyu ni mwebwe bari. Nidusanga abapfasoni bigisha amacakubiri y'amoko, mwarabonye ngo nimwibuke ibyabaye, cyiza kurucakubwira ibyo iyo bijyanye igihugu n'ahantu. Iki gihugu cyo twifuza ni uko twagitwara tutaraba muri kahise, ariko turaba imbere kahise, kuko natwe tugahindura ko, ariko tugakinga bibi ntibigaruke muri kazoza. Rero mukomeze ubumwe, cyane cyane ubu bavuze cyangwa ubigishije amacakubiri, mu musumbye mu kwigisha urukundo n'amahoro. Ibikorwa byanyu bitegerezwa rero kwerekana uruhara n'agaciro k'umuyifere, kuko umuyifere adakoze, atiyerekanye ahari ntawe uzongera. Naho ibyabaye muri kahise by'abacikokora cyangwa bitarahera, kuko umuhari wagize ibibazo, ni mwebwe twifuza ko muhagararira ijambo, ukuri, ubutungane, iterambere. Babivuze muje mu makoperative. Hariho ibanki y'abakenyezi benshi, mutegerezwa kumva uwo mwaka abapfasoni b'ABF bafisemo ibyo bagiye gusaba, kugira ngo kumve ko nabo nyene bakoze imigambi ikomeye. Imyitwaze ngo baratwagiye, oya, ntibaraba ivuye, ariko bararana imigambi. Rero igisabwa tuzobemerera ni ukubigisha kugira imigambi ishobora kwakirwa, kuko iyo mutazi kugira imigambi ntimushobora kugenda gusaba iryo deni ngo barimahe mu gihe imigambi yanyu igizwe neza. Umugambi wa Rudoviko Rwagasore niwe yakunda kuvuga ngo, ndabivuge mu Gifaransa aho nabikuye kuko biri mu Gifaransa, que l'indépendance n'est pas un cadeau et elle se mérite par travail et l'unité. Nanjye ndabihindure mvuge ni ibyo mwebwe mwifuza n'abakenyezi ntawe uzobibaha nka yakadura ngabirana. Muzotegerezwa kubirwanira, ariko kandi mutegerezwa kugira ubumwe hagati y'abakenyezi. Icyo abakenyezi mubuze ni ubumwe hagati yanyu, nimwemerana. Ibrona we, Ibrona komera, abakenyezi nimwemerana. Abakenyezi nimwemerana, sinabiri icyo nimushigikirana, uwo tubona umugabo aho kubona umukenyezi ari watwaye ikibanza cyane kuja mu mukenyezi. Abakenyezi rero turabasaba ni ugushigikirana, ibyo bakora n'ibyo bakora. Ntimuvuge ngo umuntu ntiyoje imbere ngo atari jewe, ugasanga hari utubi tw'abantu benshi bashigikiye n'akashigikiye nawe. Nimwabandanya mutari mu rumwe, twebwe abashingantahe tubacako tubaca.
none twifuza ko mugira ubumwe hagati yanyu, kuko ibyo mwifuza gushikako niho muzogira. Rero umuhaye icyo kivugo mu kigendere cy'ubumwe no kumerita ibyo mwifuza. Umuganwa wa Gasore niwe yari yavuze yuko ubumwe ari izo ngoga z'ubumwe, ko iyo atari ubumwe mu gihe cya Rwagasore ko intambara zariko ziraba mu Rwanda zari kuza no kwitangura. Namwe ingufu zanyu n'ubumwe, mukomeze ubumwe hagati yanyu, mutasuzuguranye. Nico gituma mvuga nti l'unité et la force de l'unité. Icyo jewe niyumvira kandi ntakekeranya, kuko abakenyezi iyo bahagurutse bafatanye mu nda hariya mu misozi mu bitumba, umwizigiro ushwara abantu bose. Iyo abakenyezi bahagurukiye mu kibano, abahinga bavuga ati umugabo nibyo n'umutwe w'urugo, ariko umukenyezi n'izosi kandi n'umutima w'umugabo, n'izosi kandi akongera akaba n'umutima w'urugo. Kubera iki? Umutwe nibyo, ariko umutwe kugira urabe hirya, n'izosi uzunguruka. Murafise ubushobozi bwo kuzungurutsa umutwe iyo ushaka mu gihe tujemo neza. Ibrona we, Ibrona komera. Izo siyo riko yazungurutsa umutwe, umutwe bwawe turatikuraguza bwawe ntabyo umutwe muri. Hariho akandi kantu kakoreye. Twifuza ko mushobora gutumbereza rero abashinga ntahe mu kubahanura, kuko muri kubafasha mubatumbereza ahantu hazima, hatari mu rwango, hatari mu ishari, hatari mu nzigo, kandi mukaduhanura, kandi iyo mudahanuye turabyumva. Muri umutima, kuko iyo umutima urwaye umubiri wose urwaye. Nimwe mutera amaraso agakwira umubiri wose. Bapfasoni murahambaye, ibyo mubizirikane kuko ari ikintu gihambaye, kandi mukigendere mumenye ko byose biva kuri mwebwe. Iyo urugo rufise ibibazo, umukenyezi ategerezwa guhangana nabyo, kandi ntiwababara kuko ari wo mutima. Nibo rero usanga umutima wabana. Nico gituma saba mwebwe bashinga nawe mwitabye uwo munsi ngo mugerageze ntimubabaze imitima yanyu. Tuwukingire kugira ngo umutima wiyumvira neza, mureka guteza imbere urugo. Umugambi rero uzokomera ari uko abakenyezi mukomeje urukundo, mukomeje ibiraro by'urukundo mu kibano, mu miryango yanyu, ni naho igihugu kizokomera. Uwo munsi sinorangiza nagize ibyo ndabashikiriza y'indongozi y'umugambi ku buzima bw'igihugu. Iki gihugu cyacu tubayemo ni igihugu twarazwe n'abasokuru, tukirangwa n'abacyubatse cyane cyane baje bashingira ku bumwe, amahoro, ubutungane n'iterambere. Bamwe babona ko umurundi atoba nyamwigendako. Ikibazo cy'ubumwe mu Burundi dutegerezwa kugikomeza. Umugambi w'abadasigana niwo umutima wawo uri, kuko n'izina ryawo ni umugambi w'ubumwe uharanira iterambere ry'igihugu. Dutegerezwa rero kurwanya
ibyo byose bizana amacakubiri y'imigambi yo gukumirana mu buzima, yo gukumirana mu kibano, inyigisho z'amacakubiri twumva zivugwa. Umugambi w'abadasigana utegereza kubandanya ubirwanya, cyane cyane wibutsa umubiseni babese severe ko igikorwa cyo kurwanisha abarundi atari ukabacanisha, ahubwo ari ukuraba nyabo icyo tuma abarundi tuguma dufatana mu nda. Rero severe umugambi w'abadasigana uracyafise ibyo winegura kandi bitegerezwa guhindura. Ibibazo by'ubutunzi bihanze igihugu twese turabisanga, ibibazo by'ibitoro, ibibazo by'abantu bakora akazi ka leta umushahara utagikwiye bigoye. Icyo umugambi w'abadasigana uriko uravuga ni ukurwana igihugu kirwane kugira amafaranga y'abarundi ntate agaciro, kuko ibiriko biragora igihugu ni itakara ry'agaciro ry'amafaranga. Naho azoguhe umuriyaridi umuriyoni, amahera adafise agaciro ntibishoboka, tuzoguma turi mu bibazo. Itakara rero ry'agaciro riva kuki? Abahinga mu butunzi bategereza kwicara kugira ngo ivyo bibazo bitore inyishu. Ikibazo cy'ibitabo kimaze imyaka irenga 3-4 kandi amatwi asubira mbere kumva n'imvugo z'indongozi zimwe z'igihugu. Hari abavuga yuko tuzorindira ko amavoka turiko turatera zokwera ngo nazo 2029. Ariko icyo umugambi w'abadasigana uvuga, twovuga tuti twotuma tuba turarwana ko tugira Imana kumbure tukazokweza tuzorihe, ariko abantu tuzosange twarapfuye, tuzore tukiriyo. Tugwize umwindu ariko indongozi zirwane, ivyo vyankenerwa bibe biraboneka, kuko bitabonetse ubuzima bw'igihugu. Imbona ko zose turiko turavuga ntiyoshoboka, tutagira igitoro, tutagira ivyo byose biryoshoboka. Vyokunda gute ko ibice igitoro ariyo maraso y'ubutunzi, amahera agaciro. Ivyo dutegerezwa guhangana navyo tugashigikira igihugu. Ivy'imigenderanire n'andi makungu twagomba ubwa mbere dukeze umukuru w'igihugu, kuko yizewe kugira arongore umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Turamukeje kuri ico gikorwa, ariko nk'uko yabivuze mu ijambo ryiwe, kuba umukuru w'uwo muryango sico kigoye, ahubwo gushikana ihangiro. Turifuza ko umuryango wa Afurika usaba ko mu bihugu bya Afurika hari iterambere tubibona mu Burundi. Turifuza ko mu muryango wa Afurika ko bavuze ko demokarasi n'intwari ibereye ari byo bashingiye ko tubibone ngaho. Kuba demokarasi kwirabira kagiriye tutayirwaniye ngo nawe ayirwanire, kandi ari mu bazoyishikana muri Afurika twaba tugiye turi akarorero kabi. Dutegerezwa rero kudandaza iteka ko ariwe ategerezwa guhagararira amahoro n'umutekano, tugumye amahoro n'umutekano, kuko abarundi tugende kudandaza ukuntu twaganiriye, abantu bicana, intambara igahagarara, kandi tugasubira tukanywana. Ivyo twodandaza, ariko ibyo navyo bisaba ko dusomera amasezerano y'Arusha n'ayandi masezerano y'Urwanda twasinye ntituyasuzugure, kuko tuzoza kubyigisha abandi tubigaya. Ni ngombwa ngo ivyo bintu tuzodandaza tubiha agaciro mu gihugu, ntitubivuge ku munwa iwacu tutabigendeye. Rero turabyifurije kuroranirwa mw'ayo mabanga toroshe, tumusaba ko ibibazo biri mu karere kandi turavye ubushobozi, kuko igihe
imigwi y'ikirwana umugambwe sente utaramugambwe yari mu baganira, yari mu baserukira abandi, ni ukuvuga ngo arafise experience yo kumenya kuganira. Iryoreka uburundi kubandanya abantu baganira, igikorwa cyo gukoresha ingufu tugende tukibagira, ahubwo dushimbere ukuganira, kuko nibyo tuzavuga kwigisha abantu bari mu rwano mu bihugu byo hanze, kuko nibo butazi bafise kumenya kuganira, intambara zigahagarara. Uwo mutahe dufise n'uwo muco wo kuganira birahambaye ko bidangaza muri Afurika. Ivyo rero twibaza ko ariyo ntererano umugabo w'abadasigana dutereye mu kumukeza no kumuterekereza izo mpanuro ngo aguma bizirikana, kuko tuzi ko yari mu baganira bagashikana igihugu ikizobuza ko aganira mu bibazo bigoye kandi akabitorera inyishu. Icanyuma wavuze ngo nayo 2030 nayo 2027 ariho ntimuyibagiye. Mbega abadasigana tuzoyajamwo? Abavuze ngo turati ibyabaye tuzoyajamwo nyine, kuko umuganga w'abadasigana ntureka kwigana, ariko tuzoyajamwo ari uko tubonye ko ibisabwa byose bituma tujamwo biboneka. Amatora atawajya wangura, amatora atawujya urwara urundi, atawutera ubwoba urundi. Ibyo twavuze twabonye nk'amakenga amatora aheze babishize mu ngiro. Ibyo nabyo indongozi tubigango tubikurikirane, kandi umuganga w'abadasigana nihagera ko uvuga ko uja mu matora uzokoranya inzego canke utayajamwo tuzobivuga. Gushika uno munsi turi mu bazohigana, kandi turafise abashingantahe n'abapastori botwara iki gihugu neza uko tubyifuza. Nagira rero ndangize n'abakengurukira ku kagandukano. Abapastori abatashoboye kugira hariya hejuru ku biro, hariho n'umeza munini dufise twebwe tubwira ko inama tutashisha kw'agatambara. Nasanze batubwira igitambara cyiza washitse naciye mvuga nti utangira pastori mu nzu yaragowe. Twaba tuhaca tutabibona, ariko bo babibana none abo kagandukira nasanze baganize baca bambwira bati tuguhaye ibitambara binini ku kilometero, iyo meza yanje ifise kilometero zine, turaguhaye igitambara cyo gusasa ku munsi mukuru, turaguhaye igitambara cyo gusasa ku minsi izana. None nabakomeye ubwatsi mubane nabakomeye n'abazoza bazobona ko abayifb baduteje imbere. Ibyo mwavuze byose mu majambo ndabikenguruka, tuzoguma tubafata mu mugongo, tuzoguma tubashyigikiye. Iby'amajambo ni byinshi bikurenze, none rero mudukundire ngo dushyire mu munsi mukuru nawo duhimbawe. None ko inyota yatwishe n'inzara, twagomba dusabe mwebwe mutware umuhanyi wa ifere ntitubategetse, kuko nimwebwe banyene urubanza, nimwadukundira mu kanya muze kuduterekera dutahe tubyine tunezerwe duhimbaze umunsi mukuru, maze Imana ibandanye ibahezagira mu mpande zose, mu mice yose, kandi Imana ikomeze uwo muhari wanyu uzimare imyaka tutazi, cyane cyane ko muzobandanya mwibaruka abapastori b'ijoro ry'ijambo. Nitugira amahoro.